Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu nitugire Kristu. Uno munsi dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu njiri ya Matayo ku kigabane cyaho cya 24. Turahera ku karongo ka 36 tugeze ku karongo ka 44. Ijambo ry'umutwe twisunganira avuga ngo ntawuzi umunsi n'isaha, nayo iby'uyo munsi canke isaha nta numwe abizi, nta n'abamarayika bo mu ijuru, nta na Mwana nyene kiretse Data musa. Umwana w'umuntu azoshika nko muri ca gihe ca Nowa, twobigereranya n'igihe isegenya itari bwaze. Abantu bararya, baranywa, bararongorwa gushika umunsi Nowa yinjira mu bwato. Ntaco binona gushika aho isegenya yaduka ikabahitana bose. Nukuza k'umwana w'umuntu kuzomera uko nyene. Abagabo babiri bazoba bari kumwe mu murima, umwe bamufate uwundi bamureke. Abagore babiri bazoba bariko barasya, umwe bamufate uwundi bamureke. Ni mwame mugavye rero kuko mutazi umunsi umukama wanyu azozirako. Nimubimenye neza iyo nyene urugo aba yari azi igihe gisuma kizirako mwijoro, yobaye maso ntiyoretse ngo kimumenereko inzu. Nico gituma mwokwama mwiteguye na mwebwe nyene, kuko umwana w'umuntu azoza ku isaha mutiyumvira. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni jambo ry'Imana, dushimye Imana. Aleluya, amene, amene, amene. Bana b'Imana rero, iri jambo ry'Imana limeze nk'iryo twasomye muri Luka ku kigabane cya 17 ejo. Rero reka n'ubundi tulisimangire. Nari nababwiye ko ashobora kubashira mu video iranga ibihe turimo, ariko ntibyakunze. Mugabo iyi video muri kubona mukomeze rero mwirabe. Iyi video niyo mu Bwongereza, yerekana ukuntu mu Bwongereza hariko harasha. Mu Bwongereza imitima irihagaze cyane kubera ingorane ziriko zirahaba n'izigeze zibaho. Nukuvuga hahora hashuha, ariko ejo hari kuwa gatatu no kuwa kabiri habaye ubushuhe butari bwigere buboneka. Ntihari bwigere haba ubushuhe 40. Rero bwararenze, rero imiriro imeze nabi, amazu murabona ingene gisagara kiriko kiratikira, imirima nakwimirima, ibintu bimeze nabi. Bana b'Imana rero, mba nipfuza ko abantu bose twohunga twiduhungira muri Yesu Kristu. Reka turabe rero icyo Yesu Kristu atubwira kubijanye n'ukuntu azoza. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ntawuzi umunsi n'isaha, ngo ntawuzi umunsi n'isaha. Nayo iby'uyo munsi canke isaha nta numwe abizi, nta n'abamarayika bo mu ijuru, nta na Mwana nyene kiretse Data musa. Yesu yariko arabwira abigishwa biwe n'abamwumviriza yuko umunsi wo kuza kwiwe abamarayika bo mu ijuru ngo ntabo bazi, ngo nawe ubwiwe ngo ntawazi, ngo bizi se wiwe gusa, ngo bizi Imana gusa. Ariko icyo gihe Yesu yari ngaha mu isi, ko biri kose ngira barawuzi. Ariko ibyo onya nyimba wuzi atanawuzi, ibyo ntabyo nzi, nabyo tuzi twebwe. Turasoma ibyo yatubwiye canke twemeza ibyo yavuze. Ariko bana b'Imana, ibintu namavuga kandi sinzo kwigera ndeka kubivuga, kuko uyu munsi birashoboka wowe ukaba nkaba maze kubivuga karenze gatatu
wowe ukabyumva, hakaba n'ubundi yoba bishikiyemo abyumvise rimwe. Rero kandi ni ntahe nziza ntamaramara kubwirwa ari we wese, nayo niyi ni ukuntu narose Yezu Kristu atwaye ishengero, hanyuma nanje ndimwo tumukikije atujanye mu ijuru. Mu isi hari hasigaye abantu benshi bahangayitse, benshi mbona ari mirambikango, ari mu mwijima, ari mu marusho atigeze kubaho, baragowa bazosigara mu isi. Nshuti yanje, bwira mugenzi wawe canke mwene wanyu canke uwo ari we wese akwegereye, umubwire ko akwiye guhunga yiruka muri Yezu Kristu, kubera iby'isi byo bisa n'ibiriko birarangira, ahubwo je ndakunda Yezu kubera ntacyo atatugiriye, ntacyo atatubwiye. Reka tubandanye twumve icyo atubarira. 3:7 aravuga ngo umwana w'umuntu azoshika nko muri ca gihe ca Nowa. Ngo Yezu ngo azoshika nko muri ca gihe ca Nowa. Nta utazi ibya Nowa muri Bibiliya. 3:8 twabigereranya n'igihe isegenya itari bwaze. Ngo Yezu nyene aravuga ngo twabigereranya n'igihe isegenya itari bwaze. Murumva ko Yezu Kristu n'umwarimu mwiza, abantu barajya baranywa bararongorwa gushika umunsi Nowa yinjira mu bwato. Ngo abantu barajya, abantu baranywa, abantu bararongorwa, abandi bakarongora, ngo gushika umunsi Nowa yinjira mu bwato. Bana b'Imana, iki gisomwa twaragisomye muri Luka, n'ubu Matayo arabishimangira, turiko turabyumviriza kwa Matayo naho. Ariko hariho amajambo usanga amadasa mugabo ukumva ko byose bija hamwe. Rero dushime Yezu yatubwiye ibyo bintu, ngo abantu barajya, ngo abantu bararongorwa, abandi bakarongora, bugeni bugataha, mariage akaba, ibintu bikagenda neza, abantu bakaguma bumva. Mugabo Nowa yarasemerera akavuga ati nyabuna hagiye kuba ibintu bibi, nimuhunge. Bakanka kumwumva. 3:9 ntaco binona gushika aho isegenya yaduka ikabahitana bose, nukuza k'umwana w'umuntu kuzomera uko nyene. Ngo abantu bikoze utwo bishakiye, rero ngo gushika umunsi isegenya yaje, ngo isegenya irabahitana bose. Ahubwo nari nkwiye gushiramo n'isegenya, ariko iby'isegenya anyway bibaye ngombwa nobishirako, nabyo nzobishirako ikindi gihe. Bana b'Imana rero murumva ko twebwe dushimire Yezu. Kuri Nowa yaravuga kubera bamwumva nk'umuntu nkabo ntibamwumve, ariko twadushime Yezu. Hari igihe Yezu Paul ibyo nabandi ko naravuga ndarakubwira ni nyamara Yezu yaranyeretse atwaye ishengero, twamusanganiye turi bake cyane, ukavuga ngo ni wa mugora rota. Nkuko hariho bamwe baravuga munone sukurota, nyamara muzoza murabiraba neza. Rero nyimba Joshobora kuvuga muri rurimi rwanje ni, ariko se ibi nabyo Yezu yivugiye byanditse muri Bibiliya, ntacyo bikubwira. Rero mwagiye cyo kuri Nowa, abantu hari umusayangano, ntibumva ko hari ikindi kintu runaka kizoba koma kizobabuza umunezero. Nkuko abo iki gihe turi mu munezero n'imisayangano, tubona amazu bubaka, bakora indege nziza, amato meza, bakora amaterani meza, ariko bana b'Imana ntabwo mwisi turi mu munezero. Raba Ukraine ukuntu bayisambuye mu munota umwe, raba iki gisagara cyo mu Bwongereza kiriko kirasha, raba mabotwa tumaranye igihe mwigeze mwabona ingene muri La Palma ibirunga byaseseka n'ingene amazu yari yararenzwe ko ibintu byarabaye bibi. None gabasha uri kuraraba umuriro, kumuriro udahera uzoburenze ha, urabona ibi bintu bizorohera abantu batazoja mu ijuru kweli. Byo babyiza duhungire muri Yezu Kristo.
hanyuma ikindi nuko mu gihe cyahera nigeze kwerekwa nabyo nama ndabivuga rimwe na rimwe nigeze nerekwa mbona indege iparitse ahantu hanyuma nyandege ngo yari indege nziza ngo mbona iparitse ahantu hanyuma hagati mu mazu hirya no hino mu igisagara kiza indege irafa ndayihweza ngiye kubona mbona hano ku gihinini cyayo nta utazi ngene indege ibikoze kwanza indege ibikoze nk'uko naje kubona rero ngaha ku gihinini cyayo itanguye gufumba umwotsi ndaraba ngo nirikirafumba umwotsi ngiye kubona mbona indege iraturitse itanguye kwaka mbona igisagara cyose kigiye gufatwa camperaho je niruka ngenda ndasemerera ndababwira ni nyabuna bantu muri mu mazu hunga ni muva mu mazu muhunge umuriro wateye murahira mu mazu ngo ngenda semerera ngo abantu bamwe bakanka kunyumva abandi ntibanyishe mbese nabonye umwana umwe niwe yashoboye kuva mu nzu ariruka arahunga mbona n'ubundi muntu yari nka kure na wene aza yiruka angana agerageza guhungana nanje rero abana b'Imana nibyo by'ibi ndiko ndavuga iyo ndiko ndavuga inkuru nziza bamwe barangwiza n'ubusa abandi bakanyumva bake nibo banyumva kuri YouTube hari ibintu byinshi ugenda urabe bamwe bishira ko bariko barerekana uko baremwe n'ingene bimeze bafise views ibihumbi n'ibihumbi bafise subscribe ibihumbi n'ibihumbi barabumviriza cyane umwe wese abayimva ati yashira ko video ndabe jewe hari igihe nigeze kuba nkurikiranwa n'abantu benshi mugabo ubu umuntu arinze abona ko nashize kumo ijambo ry'Imana mbese ntibagikurikirana ariko buriya uwo shaka yo bikurikirana kuko ibihe birakomeye ibintu birakomeye bana b'Imana rero abantu rero bibereye mu byisi Yesu yaratubwiye ibi byose ko bizomera nka kumwe ko kuri Nowa uyu munsi Yesu Kristo afise abana biwe yitoreye yasize amavuta ngo bavuga inkuru nziza ntibari kumvirizwa ntabwo abantu bashira ubutumwa bwiza kuri YouTube mu by'ukuri bavugisha ukuri bakurikiranwa nk'abantu bishira ku byisi oya rero icyo ni kimwe mu bimenyetso biranga kuza kwa Yesu Kristo rero washaka yojana na Bibiliya akareka kujana n'ibyisi ibyisi bihinda bihera kandi biri ku musozo nabo ndababwira ntabwo isi zongera kujyoha ntibibaho biriya bihe bya nyuma byararenganye ubu unye n'ubundi ndabisubiramo tugiye kwinjira mu bihe bigoye umugani w'ababyeyi baraho bamabambwira atewe tibimwe wamutubwira birasohoye byarasohoye nyene ntibiranagera inzara aha muri Australia nk'ubu uyu munsi ndiko ndakora ubutumwa bwiza ni kwa kangahe ni kwa kane mwijoro ryo kwa kane ejo hari ni tariki zingahe 19 canke 20 simnibuka amatariki ibintu nk'ibyo reka ndabe hano basi amajoro abiri ibintu mu mirima byari bimeze nk'ibitotaye mugabo ejo nararaye ndavuga ati ibi byatsi bicanke udushaza nateye ibintu nk'ibi bizongera bive ibirayi urumva bene uyu munsi iminsi ibiri ubwo sinzi biza kuba uyu munsi ariko nyene ibintu nk'ibi wagira ari kamari kembe arayabiza neza sukako rero ku buryo na leta iriko irahumuriza abarimyi bahora barima ibintu birinda imbeho muri iki gihe hari ibyo bita eggplant byasa neza mu murima wanje ariko byarababutse ntiworaba ibintu nk'ibyo rero leta iri guhumuriza abarimyi
none abarimyi batimbuye abantu tugiye kubaho gute ubu ariko haleluya amen ndashima Yezu jewe byose nibigende nkuko Yezu Kristo abishaka uko Imana ibishaka biba ariko biranguka twarase kumvira Imana twarararitse amazosi turinezererezwa n'ibyisi tugereruraya ngo twarashitse ariko ibintu birakomeye uwashaka yohungira muri Yezu Kristo basi rero murumva ko abantu ntaco binona nuba abantu ntaco binona iyi nyigisho ya Yezu Kristo ntibayumva ngo bumve ko bigiye kubakomerera canke bigiye kudukomerera nari nabivuze ibintu by'amapfa ko agiye kuzotera amapfa agiye kuzoba ibintu bibi none heraba birabaye turacyari mu ntango na Yezu yavuze ngo izoba ari intango y'ibise bana b'Imana hari ikindi novuga muri hari umupatiri bavuga n'umupatiri ariko n'umumetodiste nyimba ari umumetodiste wo mu Burusiya Putine yamutaye mugasho kubera yavuze ijambo ry'Imana ati nta bicanyi bazoja mu ijuru kandi kwa Putine bariko barahohotera abantu bica abantu ibyo nzobigarukako ariko bimwe navuze ati bakristu mukomere niyo abantu benshi bafise abo bashigikiye bumva ko batsinze bizobaryohera ariko ubuhanuzi bwaratubwiye ko canke se na Bikira Mariya yarabivuze ko abazofata igihugu abazotsinda iyi ntambara ya gatatu y'isi yose hazocaba ibintu bibi ku bantu bitwa ko abakristo harimo abagatolika ndazi ko abantu bumva ko bazohamwa n'abandi bo mu yandi madini ariko umukristo wese yemera Yezu azohamwa ndumva navuga ngo twihutishe abagabo babiri bazoba bari kumwe mu murima umwe bamufate uwundi bamureke binarabisiguye muri Luka 4:1 abagore babiri bazoba bariko barasya umwe bamufate uwundi bamureke 4:2 ni mwame mugavye rero kuko mutazi umunsi umukama wanyu azozirako ngo nitwame tugavye nshuti yanje wowe wumva ugavye gute wahagaze gute haleluya amen jewe ibi byose iyo biriko biraba bituma nisogeza niyegereza Yezu kuko bana b'Imana niki nigitangaza Yezu yamureye kubera narinzi ko ntashobora no gukora ubutumwa kubera aya matara nyimba ari umwana yabizigize nyimba byagenze gute ariko nashatse gutegurira n'ahandi ariko nagize gutya ndabicokoza sinzi umwana yabicokoje mbona birakunze ndashimiye Yezu rero nyimba bitava bizimba ntaraheza ndashimiye Yezu rero yemeye ko mvuga ubutumwa bwiza hari imitego myinshi itambika imbere yanje mugabo Yezu ari kumwe nanje gatatu aravuga ngo nimubimenye neza ngo tubimenye neza iyo nyene urugo aba yari azi igihe igisuma kizozira ko mwijoro yobaye maso niyoretse ngo kimumenereko inzu ngo tubimenye neza Yezu ariko burya mwumva Yezu wa musi wowe atabuzi kwe wumvirije amajambo yatubwiye yavuze ati nimubimenye neza ngo yaba umuntu yoba uzi neza ko umusuma aza kuza kukwiba woryama worarugavye urindiriye kwaza icyo gisuma kiza mugahangana rero ngo rero nabavuga ati iyo bamwari mubizi neza mwohengereye hageze mukihana canke ibintu nk'ibi rero niyo mpamvu Yezu avuga ati nzoza nk'igisuma jewe nzotora uwanyizeye akamana mu mutima wiwe yizeye ko ari kumwe nanje atari babandi bihanuye umunsi umwaka umwe babonye barambiwe ati ndabivuye mu Yezu aho bakamuvugiye yaratevye hari n'abana babimbwira
ngo mwebwe muzosarara ngo aruko amasinzina ngo murara wicaye uri kuragira bijya ngo nama mbona nzobikora bana b'Imana abari muri Yezu Kristo dungire muri Yezu Kristo kubera mwisi ibintu birakomeye inena kane haravuga ngo nico gituma kwama mwiteguye na mwebwe nyene nico gituma dukwiye kwama twiteguye twebwe nyene kuko umwana w'umuntu azoza kwisaha mutiyumvira ngo kuko umwana w'umuntu azoza kwisaha mutiyumvira wenyene nubwo yavuze ngo nawe ntabyazi mugabo ukizi batubwiye ngo mwana mugavye nzozira umunsi mutazi mutamenyereye twame tugavye rero none mumva Yezu atari mwiza kweli hari uko ataduciriye agace arahandi wumva ngo atubwira ngo ingene zose mu rubanza ngo nari ingwaye ntiwandavye ngo nari inyotewe ntiwampaye amazi Yezu ibyo byose kwa ayo mabanga yatubwiye twebwe rero turahiriwe kubera ko Yezu wenyene yaravuye mu ijuru araza kubitubwira ngo ugwaruka guki gihe ngo rushaka ikimenyetso twebwe yaravuye mu ijuru araza arabitubwira ibi byose turabyicaranye birababaje kubona umuntu azoza muja mu muriro udahera kandi yaratunze Bibiliya yarumvise ijambo ry'Imana yarisomeye hanyuma akagera hagasubira inyuma akaza kwiruka n'ibyisi bimara imyaka 100 canke 100 Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane reka tugeze ngaha hanyuma tuzobandanya n'ibindi umukama Imana bahezagire cyane ikirushirije ntituze tuburane mubazosanganira Yezu turiko turagenda mu ijuru mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuninahaza